Dramati ukuntu yambara arambara kimwe gusa umukonesere wiwe nawe nyene sivya hatari reka Dramati nivyo namamvuga ati nuko biteba ntabo bitabera nuko biteba kuza none Dramati none yisayiri ni yahe none bikaze uyacura abasi siko nyine vyari vyaratevye mugarika Imana guhaye umwanya nawe urambara ne be face on the floor Bifesi nawe ni kubera yambara ibintu vy'imimagaze imagaze zitandukanye umva mamagaze umaze kwambara imamagaze sana none style aje ngenda hindahindura muko akuvuga rana niyo mpamvu je nkunda Satobi cenge Fizo baragutira style y'ikinyamuja pana za style z'abantu nyene kodi y'akazi ndasengeye abakobwa babuze abagabo bakwize imyaka 30 mana ubafashe n'abajya abakobwa bikanga ubwiza Yesu Kristo data ubafashe umuhe umutima wo gukora n'abajya abakobwa batazi gucumba canke kugirane kodi y'akazi mana ubafashe ubarinde data amen ndasengeye aba diaspora bagiye kondera ubuzima bazogaruke amahoro umukobwa mwahoze mukundanye baguhitishije mwo gukunda gusubirana nawe n'urufu wohita mwiki oya no hitamwe wowe none gasha urufu hari urure kare gasha urazi wa munsi gihe hari munsi iyo ndwi heze narabona nicaye muhira ca numva ibintu hari habaye agasanganya gatenga mu Burundi mwese mwaravyumvise abantu benshi bariruka narabona ukuntu mubibi yiruka ngo n'umwana akiri mu ikingi nakimutoreye Daune mu style ngiye kuramutsa Natasha ujya musingiye kwa Natasha cyantayemo yego bitubwire rero ujya musugenda kwa Natasha niwe yakwambitse yari ni wanyambitse Natasha yavyakiriye gute yavyakeneza arabumita amadesa nayo waberewe mbega nigakorera hehe niga n'umusta yambika abastara bari bose style wo bushaka kuri no style zo nga ziva nga mu Burundi Irondre ngo muri Kenya ngo mu Rwanda uya ni Londres mbibe Londres urabe none style yonyene irahabura izo style mwambaye honyene sikusa wambonye umuntu wenyene nzi ntashobora kwambika umubebe ubundi muntu wese ego ashoboye kumwambika wari we wese ego guhera ku bajene baba papa bashije abastari abantu basenga abapasiteri iki costume abakobwa nta kintu nakibishasha ngane ibintu bihabura n'ibintu by'imigagazo niko habuzi niga gutari uzinjwe King's family Burundi Ishobo ya madesa point kumwana gutegana bana bakeke soza giswasoza kuwaza kupasa wakishwa Africa show ketenja so you can play bombo kraware Yeyo bantwaniga boys na Deni ambassador wagateka kabajene bombo class. Okay, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bakunzi ba King's Family Burundi TV aho twishikiye neza na neza mu kibanza ciza cyane muri Niga Boy Fashion aho abakereye kwambara nabandi batandukanye ikibanza kiri kuvugisha abantu benshi ariko kandi musanzwe mubizi ko King's Family ari imwe mu TV irikira korana cyane no witwa Amadesa Superstar umwana wibuke yagana bana bakeye n'abandi mazina menshi cyane aho yatubwiye ati je nkeneye mu ntware kwa Niga Boy muze muzanye na kamera kugira ngo nereka abakunzi banje aho nambarira n'ibindi bintu byinshi urakeneye kumenya byinshi kubijanye n'urugendo rwa Amadesa gushika kwa Niga Boy Fashion tumuramutsa Amadesa Boy Amadesa fresh mumeze neza twe turashimana ndashima Imana sinaho boss uraberewe ndakese Messi sana gatwimera ntubizi nyine bitebakuje rega nabo bitaberajo inuma y'ishamba irondera shobone ukusa ngo sikusa rondera mahera twe turashimana wiyumva gute rero muri aka kanya twumva tumeze fresh nabo twambaye style kazi ubunyine nibere ngako soko nkuru arabantu bashora bavuga ati mbe kwa Niga Boy ni he ngaha rero urabona ko hari ibintu byiza nako nyambise style nziza sinayona umwana keye yaga n'abana bakeye yapana babana nyine badakeye urumva bariso okay rero ndifuza rero ko duhuma mugani wawe duhume rero kuva iyo turi tugashika ngaha kwa Niga Boy nubwo he butuma wazaniye abakunzi bawe abakunzi bukuntu wambara abakunzi bikorwa vyawe aje bikorwa vyo wanje nyene kubera
buri mwanya ngomba ndi target igipimo cy'ubuzima kuko bwose gatoye ni kubera nyine je code ni wanje ni biri mu mudu Amadesa turavye ukuntu berewe hariho abantu bamaze iminsi ko baragiriza cyane abastare batandukanye ngo bababaza ati mbega mwigwe mwambarira hehe ugerageje kuraba ku bastare dufise urabaha amanota mu bijanye n'imyambarire yakwambara bivana style y'umuntu wese nimba bagenda kugurira mu biswekantwa hanciyaho n'umustare nyine uriyemera kagura nk'akantu none ubona nk'istyle n'umwana akeye nyine avuga ati Amadesa tunapendeza urumva biravana n'ukuntu umuntu amedita araba yabika bakavuga ati je amafaranga ko nza kwambara neza kanze kuyaguramo akaguru bece nk'agaheni canke bakayabaha abakobwa urumva umuntu wese afise ivyumviro vyiwiwe nico novuga ego mugo de iwanje mvuga ati ibyo ntambaye mu bwana nikana byambare nkutse ko sinari narose umwanya wo kubyambara cyankoresha umwanya ari umwana impaye umwanya ni pa twakirire rero muri kumwe mutwakirire mu bwami bwa Kings Family rero Nigga Boy no muri bama namamvuga batamuzi aba diaspora nawe nyene so umwana muto ashaye turamuhaye kazi Nigga kazi nizere ko mumeze fresh twe tumeze fresh nanje meze fresh kandi ko nabyutse ndi muzima ego nkaba natonze ku kazi nkaba meze fresh izere ibindi byose biragenda neza ubundi bwo twiyakiriye ndi gusa twakoze twakire ngaha muri Nigga Boy Fashion karibu cyane kweri muri Nigga Boy Fashion undi wese aje muri Nigga Boy Fashion yohanagenda yitayemo akantu promotion y'imisi ndiko ndabatamo mukiriya nshore yakagura neza ganda mutayemo akantu gahomye aho rero bamaze kuba bavyumva Amadesa umukiriya ngo mushoreye muri no misi hariho promotion mu kintu kweri gishasha ndamwemera ntari bigiye kubera maze kubona hari abantu benshi bambika impuzu nka Oscar uri koraba na Nigga Boy abo bantu n'ukuri babiri uri korabase muri gisagara bariko baravugisha abantu kubera uwarambika abadada arambika abahungu arambika abatama ababibi urumva bose n'abapasiteri jewe n'ukuri ndashima bwirishike ngakwa Nigga twaradufashanya ibintu vyinshi nk'amabara ati Nigga ticengiye ahantu ebana dawunte style ngiye kuramutsa Natasha ujya musingiye kwa Natasha ntayemo yego ibitubwire rero ujya musugenda kwa Natasha niwe yakwambitse ni wanyambitse Natasha yavyakiriye gute yavyakiriye neza arabumita Amadesa nayo waberewe abonye iyo style yego rese naona sosa kimaso iyo nguho umwanya aho nyina wayi kubona gatari heza twarirutse n'ibirenge birashuha komba mwishu naritotomoye komba maisha no maisha singa cyuzonyumvira ngurumva ngo Amadesa je umwanditsi jewe ndi umuntu nzi kuririmba afise impano nyinshi beshi barabiza abafana kuko nabagomba guponda imari bapinga upinge gute cyubwenge bwiwanje gatawo buhindura ariyo kode y'akazi yo sasa twaje kuraba Nigga ngaho urabona ko ari ibintu bishasha bimeze neza niyo mpamvu cinavuze ati je mu biganiro nokora ko rinotangurira mu bantu bose amaze kunyambika natanguriye kwa Oscar ubu naho nacinza ngaha kwa Nigga Boy ico nobwira aba diaspora n'abantu baba ngaha hari abantu cyo bantelefona za Rumonge za Gitega nongaha mu gisagara abantu batabiza hanye no mu Kanyosha ati mbega Nigga akorera hehe Nigga n'umusta yambika abastara bari bose style wo bushaka kuri no style zo ngaha ziva ngaha mu Burundi Irondre ngo muri Kenya ngo mu Rwanda uya nirondi no mbibishirondi urabe none style yonyene irahabura izo style mwambaye honyene eraba sikusa wambonye sosa kishwa ingo kweri ego Nigga Boy nubwo ahe buhinga ukoresha mu kugira ngo wambike abantu kandi wumve bavuga ati nukuri twaberewe nitara byagenze gute rero kugira ngo ushike kuri ibi bikorwa tuko turabona ikibanza kiruzuye woba wabikorokeye kuko nyene canke mu kugira ngo twigishe n'abajene kumbure nivyo woba wize kwishure mu cyamake dusangiza ivy'ubuzima bwawe kugira ngo ushike kuri Nigga Boy Fashion urumva ko nimize yego byose sikuvuga ngo ushika mu mirongo
dushika ubironka ego urapambana si kuvuga ngo nashitse ndabironka narakoze gusa ndakorana inguvu kugira ngere ku cyo ushaka rero mu buzima bwa minsi yose uri kurakora uvuga ati je nshaka kugera aha ego wowe urahagera bivanye nawe no kuntu uri kurabikorana inguvu ivyo rimwe yego kandi akazi kiwawe ari tarayi wawe kawaida ibintu biragenda fresh kandi bimeze neza aho ugeze kugira ngo ushike kuri uno munsi nizahe ingorane canke intambamye woba warahuye nazo ni nyinshi sana ni nyinshi sana ubuzima ubura n'intambamye nyinshi zishoboka yego rero mwizo ntambamye urazibamo kandi ukaguma wabayeho fresh rero umaze kubona ikintu kigutera intambamye ushobora kubana naco uri umwe mu bantu Amadesa akunda kuvuga cyane mu biganiro we wahuye gute na Amadesa umunsi wa mbere muhura Amadesa bivugi mwetu wana nikache yamenye kubera impano yiwanje ndabeshe ni vuga twepe turafise impano nuko nyene ubura ubufasha nari nze nga kumushorera amafilme mbere yace yamako buntu uwo munsi sisi nibagira kera mborewe naho rubanere hari kera si nkubu yego amace nkashimira abafana bacu no muri Kings Family Burundi bagume bashirako like yego Chenisho novuga hama n'ubuntu akeneye publicité azombarire yego cendi ngaha kubera mwebwe wa mwana w'igihugu yanuma yo mwishamba yironderera umwana akorotse kumanga Imana isega ibiganza yego Amadesa ngira nze ndavuga izina ry'umustar ucu uvuga ati uyu arambara neza canke uyu ntiyambara neza je urambaza ubushoboye basi tubwire ego badutondekeje ushoboye uwambara neza wa mbere ubatondekeshe mu bastar usanzwe oya no bane ko ndabateranya kwe na jomba ari rega tugomba abo batazi kwambara tubarangira aho bambarira ego ntana kimwe rero tubarire abastare uvuga rasi dufatire kuri Sat B uravye ukuntu yambara ni sawa Satipagu dukeneye nawe nyene ko yoza ngaha kubera urya nawe ni muri agent nakoze umuntu araponda imari ukobere cyo nta muntu aza wanira no yundi kimwe gusa bajyabo mbaza abo bandi bajya horazi kari abantu abaregra ni ego turagiye kwa Dramati ukuntu yambara arambara kimwe gusa umukonesere wiwe nawe nyene sivya hatari reka Dramati nivyo namamvuga ati nuko biteba ntabo bitabera nuko biteba kuza none Dramati none yisayiri ni yahe none bikaze uyacura basi siko nyine byari byaratevye mugarika Imana guhaye umwanya nawe urambara neza urumva niwe uziko nariyemera ngo cewe n'icyensi kwambara neza nahabwo bivana n'igihe nawe uburimo n'uwakwambitse Rinoji na Rinoji urumva eko kimwe gusa nk'abajyaho bari n'amafaranga nka cewe naho no kwambara impuzu gatandatu ni sawa mugapana Imana araheza giye ufise nk'imodoka ugenda wambara impuzu muri umuntu w'umusare si vyiza cinda toyisano navyo wasano walaki ya Mungu ugenda wambaye impuzu muri umusare waraheza giye haciye mugo birambire cega tacho ofisi ari imodoka afise ari iki wasanga Imana araheza giye ofisi imodoka uri umusare bemera ngo uri muri agent muri sho baguhaye miliyoni nka 10 mugaro ugasanga wambaye impuzu ntunakurakura naho uvuza ngo ngaho uri muri agent oya ngaho cyane Bifes on the floor Bifes nawe ni kubera yambara ibintu by'imagaze zitandukanye umva amagaze umaze kwambara imagaze sana nani style aje ngenda hindahindura muko akuvuga rana niyo mpamvu je nkunda Satubi cyangwa Fizo baragutira style y'ikinyamuja apana za style z'abantu nyene kodi y'akazi hari umuntu agutira style ukavuga ati ego Amadesa ona nyi style base ika style kuyambara ni mu mutwe ego nisarabona egira zimbye ukari kutatsi kuyambara ntuzi kuntu zanishwa reka ndambara karato ana neyiroko ngabibona ubyumvira neyishapo byakunanira urumva kucanisha urumva abantu batamenye urashobora no kwambara amafaranga 30,000 ugasanga wambaga style n'umuntu akavuga yego nabambara amagazo rero nimbakaci bambara vyayipana rimwe paute ni yarasana pfuye mu buka kwacha umbaze ko nibishasha we
imwe na mama wanje hariya ugatumba dosanga yambaye warayibirai te umupira bawuden yambaye narigeze kugurira mama wanje ugatumba byukuri ziduca we wabonye awambaye uvuga ati uyu mupira ndawuza ha uyu mupira kwa mpanda ubuntu muwanitse ko ngo Afrika kacenzo pondi mari umunsi umwe rero impamvu roche naje kubwira abantu abastari bamenye kujanisha uko bitakarato nkuko ukapantaro urabona sentire ni noir byose ni style ukashanete ya shanete jana ni ikintu cera bring ujana hariya umva ngo utatsi kote yakasi ucuherayo ucukubitwa umwe bivanga hani Londres. Okay, birumvikana cyane ubu nyene ogirirwa amahirwe yo kuvuga ati nigayo kubwira ati isega ikintu kimwe kiri imbere gusumba ibindi byose nicyo kintu wumva wo musega jewe kintu musega uyu bunyene we uturatsi nanyeze yaga abo nkundi muntu yambika abandi yego chikintu musega je no musega tikice kugire base je ndyohe ngiye gukora interviews ngende naberewe tinyambika turabi nyambika style ama nawe tuvugana nkore publicité hama tugume dukora kazi muri bwabo mukinisho no babwira gushika kuri saha amadesa turavye ukuntu wagiye uratera imbere ugenda uraduga buhoro buhoro gushika naho ubu no munsi uri amadesa tuzi twebwe twese nivyahe bintu mwiterambere giwawe ushimira Niga Boy yoba yaragukoreye imwiterambere vy'iwanje Niga Boy kinwe barankoreye n'ikishambere kubera ryo umuntu akwamika ugiye nk'ahantu bakakubona neza ntibagucishe mu ijisho urumva nivyo abari vyiza apana ugenda nk'ahantu mu maso disosa kimaso banato bashaka gutora amakosa bara abantu benshi mona muga ditowasana ntibabimenye mu Kirundi gutora amakosa gushika kwino saha Niga Boy twashaka udufashe gutumirira abantu bivanye nabo wambika abantu bameze gute kugira ngo ubatumirire kugira ngo baze ngaha muri Niga Boy Fashion bambare babegwe umuntu wenyene nzi ntashobora kwambika umubebe ubundi muntu wese ashoboye kumwambika wari we wese guhera ku bajene aba papa bibashe abastari abantu basenga abapasiteri iki costume abahari abakobwa nta kintu bishasha ngani ibintu bihabura n'ibintu by'imigagazo kwa ruhabuzi niga gutatinzicwe kwa ruhabura birahari biruzuye yego kwera umuntu wese yifuza kwambara kaberwa n'umugira ati karibu kwa Niga Boy Fashion nawe uvuye mu Ruyigi wari wese kusuko nkuru mukanyosha umuntu wese yaba yifuza umuzigo kuri statue ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yego urashobora kumushikira bitagoranye cugira kuri rutanga kanemero nimero ni ya indi nyene ni 68 yego 735 335 iyo nomero bayiciye ko umuzigo ahari hose urashobora kumusigira bitagoranye kandi wizewe rero kwarumvise ko abantu bakora clip video yaba bakora clip video za gospel n'abastar ngo abo nabo nyene kenshi barakwitura vyo bari vyo kugira ngo tuzimurure abo bariko bararondera bose n'aba gospel bose n'abandi hari abo maze kubikorera gospel hip hop ama R&B nta muntu n'umwe ntambika kuri kandi umwe wese uramwambika bijanye n'umudiharimo amadesa kukano kumva gute no mumeshuye arabazi rega hagize ikintu kugenda mu kintu nzi ni sawa inkaje urabona ko ninjiye nyene guhabura je nazitavyo gusubira inyuma ni gunurufu noneho barabizi umwana akorose ku manga Imana isega ibiganza kuko umuyumviriye ni Londres batazari PS ni kankazi izicitswa garukuri muzima urumva ni shoki wa mwana akunda kwiha amahoro ko je ndi amahoro juba nta ngorane fise n'umuntu nyene ntakunda kwitera stress ikintu babwira nabo dufise amakomedi menshi ko turandika ndafise imiziki mishasha ndiko ndandika amabasigaye nabo tuzokwanike turabe je tuzobirabire kwitere abafana muzoraba ebana aha ni kwitere Ego nico no babwira Imana iri bahetsagire nico no babwira akajambo kanyuma Niga Boy wotekerera abantu bariko baradukurikirana ngaha mu ngambi bwa Kings Family TV Burundi
icyo nababwira coco baje ku mbuga ngurukanabumenyi ya YouTube bandike Kings Family Burundi badukurikirane nyene bakomeze kudufollowinga mu partage menshi mu comment ibintu n'ivyo amana nje mu minsi YouTube yanje ndayibatamo gusa ugiye ku rubuga rwa Facebook Niga Boy Fashion ya chubona ibikorwa byanje Amadeus akajambo kanyuma utekerera abakunzi baho Shaka jambo kanyuma no batekerera ijambo rya nyuma abo bakobwa bariko barakura bakwiza imyaka 30 bataragenda ku bagabo kandi barazi imyaka 45 mboga nasubira gusama rege naho tuzoba batama tuzoguma twavyaye nicyo babwira rero begera abajene umudema afise gahunda nimba ari umudemu yemera ati ndakeneye amadesa ndakeneye niga mugapa n'abademu uzosanga atashobiko yego ndizo zene watekerera yego nkaca ntekerera nukuri ebana cyabademu bakoze imyaka 30 ubu ni ubu nzozana igiti yego waraye ko nta kuno wokuze imyaka 30 sinkabo twakuranye ubu baguma bandondera ngo none we madesa cenda kurondera gute wewe nitwarakura ijya myaka yose ubu umugarikiyo Chingene wa mudemo basize joba nange ibintu mazo mwishamba batse kurondera pana abademu joba bazukuma bisi gutuzara usasangwiragetse ngo ndaza kufungura kwa mama ku mugoro bati none mama utatse no gucumba ubugari mama zo gufashe ikinyene anatwasanu walayi niyo mpamvu no babwira abakobwa nabo nyene baje barakora nk'ubu tunarifise umubanyi baraye bamwirukanye umugore umva umugabo yarafise akazi kamaze guhera ubuzima buranga aramubara ati cyumba ubugari biramunanira turakuda kuntu baba bafise inzara ndende iwabo batamenyeye kubakoresha nico kintu hangura abamama nabo nyine kanapfe ngo ndabinjirije mvugisha ukuri abo bamama base barabwira abana baba ibikorwa pana guza barahabajya baboyi ngo disafuriya ngo disahane wicaye ejo we ntumenye ejo umuntu kubera ko deni y'Imana ushobora kugenda none turazi ko nari kinebwe cyo ntaguciriye ngo cekera nari kinebwe mama ntumye kuvoma amazi imva mu matwi ariko eti yashembwa ati kuruzobona kutayabona ngira niko ndabona mu gisagara n'ubusi hariho ndirira mpamvu nakubwira abakobwa rero bakwitse imyaka 30 ataco atabataragenda kubaga abajene baruzuye banyitwariye abajene ngo abajene bashoboye gukora barahari sinaciye ndashoboye kandi nk'abangene wa mudemu w'inuma y'ishamba wa mudemu ruzokwihuriza kora jewe abademu besho bona abahevye bana bahebeye ikintu kimwe baguma bangora bankoso umwana atizomuheke ico cyo batekerera hamwe Imana bahetsa ki none Amadesa umukobwa mwahoze mukundanye baguhitishije mwo gukunda gusubirana nawe n'urufu wohita mwiki oya no hitamwo wowe none gasha urufu hari urure kare gasha urazi wa munsi gihe hari umunsi iyo ndwi heze narabona nicaye muhira ca numva ibintu hari habaye agasanganya gatenga mu Burundi mwese mwaravyumvise abantu benshi bariruka narabona ukuntu mubibi yiruka ngo n'umwana akiri mu ikingi nakimutoreye Ego ko umwana mufashe ngaha kote y'akazi ni papa ngoyi hajya rero ni mpamvu mvuga abamama bubahe kandi kidagihe ngo nibimuga muri ville ngo vyariruka byaramugurutse abasista ngo twatuzi ko batazi kwiruka ngo baguca ko ari fye uburato bataye ikintu cyanwenza rero joba ndakunusanga bambaye bijya bucipa buteute bupande yo nabamwe bavyibushe bangana uko ngo Madesa ngo ni side naje yo muvye itande kwenda ngo nakomba mwisho ni kibazo ni sosa kisho ujya musinara twinzira ina none wamubaje Niga Boy nawe katiru urabona ujya musarabona joba ati pesa nani nashingu tena chengu bitangende ndani manza nkora yakanuteke 10,000 cyemura nkuti dupfirimu 3 timanda rimfuye kwe ntabasa nawe naronde niyo mpamvu no babwira abantu baguma babika nibatsi barabika ayo mahera nibatsi bareka no munda apana ngo kubika munda mwo gukora umugambi ni wipanira ugasanga uri kuri yicisha intuntu nguraye urariye ibiharage kandi ari umujamara yambabaje uramubona umujama yego bamwita Anisa ari kweri abamurutse barambabaje twarabanye imisi 2 muri iyo misi yego
kwicisha ibiharage Yego. umubari ati genda ugure n'akanyamani se tiwapi ibiharage bihari afise inoti ibihumbi amajana 600 wumviriza ukuntu abantu kwera mwumva apfuye rasa atabakuye nk'igiti kwera kubera atari yayiwe yarondeye wifuza akantu kandi ngo kajya kanyama karamotira none genda ukagure ndamuhamagara ngo ijya ngo muhira ngo hari ibiharage bimadisa oya ati we nawe uri kurasarisha tifotisha umutima wawe ushaka ngo naciye mugati uwo munsi chamugati jewe yaje ndarya muhungu cyumunsi umwe ndabemereye ko mudeye ko ndarya inusuna roje jenyene tugukamere mpaka uyitangura uyiheze kandi nzoya kubiharage ndabemeje apana ngo kunyama kubera inyama usanga ari ibintu bisosa kugiharage abona mbazo mpubwabigori ati rero abademu bakwitwaye ko ngo abwo n'abahungu bakwitwaye ko yego abademu ngo ibintu vy'imyaka 30 n'ibiki amadesa hanura umukobwa gifise imyaka 30 akibwira umuhungu ati wewe sindakwemera akicanka ko bamurondera aguma agaya abahungu ngo barakenye urumva bikango bwiza butahari afisiki afisiki ayo majambo turaya ko tujya mahera karazi erega aho tugeze ahisi igeze umuntu akunda ikintu kubera mufashanya n'uyundi nabeshe ni ngo nka karorone yewe uzakunda umudemu atashiye gufasha atakintu na hamwe nk'ubu niga murabona kuri kuragwana ngoma kandi harinze cyende arakunda kwiyagira nk'uri kurigwanira komba mwisho ngari kuri dandariza ofisi umugore muhira akosa karorero wifitiye umugore muhira nkuba ari karica inzara aroreye nawe uri kurapagasa niyashu yabize nari ya muri ndoro navuze urumva nishoke urumva atacha kumari ari kurya gusa ngo nubwize we nk'uwo mugore wowe wumva gute mwohoza gute kanshuti yawe ico gira gikunda man umugore n'ubukora mukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango none udakora nikode yakaje musigara rero cyopashe nari nezerewe sana ko cyumunezero wanje ndawamana reka rero ndagusabe basi kugira ngo dusezera abantu sivyo amazi yazindutse ageze kure ndagusabe usengera abakobwa batararonka abagabo yego ko no gufuka amaho ndafuka aho ndafuka izina rya data ni rya mwana ni rya mutima mweranda amen ndasengeye abakobwa babuze abagabo bakwize imyaka 30 mana ubafashe n'abajya abakobwa bikanga ubwiza Yesu Kristo data ubafashe umuhe umutima wo gukora n'abajya abakobwa batazi gucumba canke kugirane kote yakazimana ubafashe ubarinde data amen ndasengeye aba diaspora bagiye kondera ubuzima bazogaruke amahoro mana bazogaruke ubarinde amen sina data rya mwantranda amen amen ni wibagiye n'abadiaspora bagiye gupamba katugushimire cyane twizere ko inyuma y'iri sengesho abakobwa bagiye kuronka abagabo yego urazibuje je nazibuje umva turaberetse ko bibaho apana ibintu byo guma bikanga iki niki kubera abace twarazi n'abahungu sana ndamaze kubona imico yabo ico bakunda rero nico ndamaze kubibona sawa asante sana kandi ikintu no babwira nabijya biho oya reka nkawuke kundi munsi Niga Boy reka turangize utubwira neza neza adresse y'ahantu ukorera kugira ngo ari wese atanze nomero nivyo mugabo tanga adresse nayo kubaba ngaha hafi mu micungararo hamwe baca binjira vyoroshe ngaha mu isoko mu Kanyosha okay urabona ushitse mu Kanyosha urabona hari isoko hari ya hepfo no ruguru hari isoko gusa ni ku isoko nkuru ya Kanyosha ego duganye kujya gatanu ushikira ku isoko mu Kanyosha address rero ni ku isoko nkuru ya Kanyosha ego ku isoko ikibanza naco ADC 03 A10 waranditse izina badashaka kwa ntaho zobaza umuntu ndangira kwa Niga Boy atabije mu inzigo bazohamushikana abongira babwira inomero ntazosubire kwihenda urumva ayo nimero ni 68 735 335 sawa murakoze cyane Kings Fan